Amajambo ni menshi hirya no hino, amajambo ni menshi hirya no hino ariko ntimuze murumviriza amajambo y'abakobwa bacana intege. Ego ibibazo vyatubayeko ni nkuko vyashikiye abandi bantu bose, ni naco gituma akazi ntawe ugahevye, turabandanya akazi. Abantu bazi ko bafitiwe amahera bose ategerezwa kuzoba ariha amahera, nawene ariko arisuganya umwanya n'umwanya azotanga icegeranyo ngaha muri groupe azovuga, ntimubona hoze. Ego mwihangane, ego mwaramutse neza namwiriwe. Hama nashaka kubaramutsa ndabifuriza igitondo ciza c'umugisha n'umurango mwiza w'umugisha, nongera ndabahumuriza abantu bose muko murasanga inbox mufise ikibazo c'amafaranga yahuye n'ingorane, bose aremera kuzoba ariha. Yego bose aremera kuzoba ariha, mwihangane kandi abarungika amahera murungika amahera, ntimuce mureka kurungika amahera kuko akazi karabandanya. Hama narishatse kubamenyesha ku kibazo c'amafaranga yahuye n'ikibazo, abarungitse amahera ku mushoferi, abarungitse amahera ku makarata, mwese muri ku rutonde. Ego ntimwibaze ngo turatekanye, abandi kuba basanga inbox bambaza ngo none ngo duhebe, muheba kubera iki? Muhebe ninde yabahebesheje? Oya ntimuheba, ntawabahebesheje, amahera mutegerezwa kuzoyaronka vyanke bikunde vuba, kandi mutegereza gusubirizwa mu ntuze, mutegereza gusubirizwa amafaranga yanyu. Ego biduge bimanuke, amahera yanyu ategerezwa kuboneka. Ni naco gituma rero ndiko ndabahumuriza, mureke kwidoga. Abavuga ngo bazoja kundogesha, nukuri narabahaye uruhusha ntibagende baroge. Ego ariko sinokwifuza yuko twobwirana nabi n'abakiriya kuko umukiriya n'umukwe. Jewe ndabahumurije bivanye n'ivyo bosi ambwira yuko boca batunganiriza, nanje nico gituma nje kubabwira muri groupe, muhumure umwanya n'umwanya muzokumva umwe wese avuga ati ingo hano, kandi akazi karabandanya. Uyu mwumvise rero ni umurundikazi ari mu bihugu by'Abarabu, yahora afasha abarundikazi bariyo kubarungikira amafaranga mu Burundi agashikayo bitabagoye ku kaberi keza. Yabikoze umwanya mutoya, mu wundi mwanya amafaranga yabo acarayanyuruza, acarayarya, acarayagumya. Reka nifate gutyo, nubwo nyene tutaramenya ko atazoyabaha, ariko tubivuze gutyo kubera ko mu kiganiro twakoranye n'umwe mu babuze ayo mafaranga yabo yaramaze kubabloka, akira yandi magurupe, kandi amafaranga bari yabuze ari benshi. We waravuga ati amafaranga yanyu nzoyabaha, ariko ibi vyabaye hari mu kwezi kwa kabiri mu ntango, ubu turi mu kwezi kwa kane, byumvikana ko haraheze ukwezi kurenga barindiriye amafaranga yabo barayabuze. Umwe twakoranye ikiganiro atubwira uko vyagenze, atubwira yuko yatangiye bamucisha ko amafaranga akaja mu Burundi, hanyuma akayabaha neza, mu nyuma aca arayabarya. Ubu rero ariya mafaranga abarundikazi benshi acara n'ababloka, aca yugarana groupe barimwo, aca arayivamwo. Ni ukuvuga ko n'uyu mubona azwi ku mazina ya Rusi, nimba ari Rusi nyene, ni Rusi, irindi zina ntiturizi, ariko n'uyu mubona kw'iyi foto, uyu mukenyezi. Reka ndabarekera dukurikira ikiganiro twagiranye n'umwe yatubwiye uko yabivye, kandi gushika isaha baramwishuza gushika igihe azobaha amafaranga yabo. Na kare ko nawe mwumvise ko atayahakana, amafaranga arayemera, ariko habura iki kugira ngo ayabahe. Niyo mpamvu tuje ngaha kugira ngo dushire kino kiganiro hanze, yikubita agashi abaha amafaranga yabo, abaha amafaranga yabo, kuko murazi yuko bayaronka barushe, bavunitse, baturagaye. Ntiworenza ko bakorera amafaranga makeya hanyuma ngo wongere uce yabiba, kandi nawe ari ku kazi mu bihugu vy'Abarabu, aho bigoreye n'abarazi umuruho barimwo, mugabo agaca abarira amafaranga. Birababaje. Mu kiganiro twakoranye n'uyu mushiki wacu muraza kumva vyinshi, kumbure jewe ntashobora gusobanura. Murakoze. Rero urumva jewe hariho umumama yahora akora ibintu byo gutransfera amafaranga yino muri Saudiya, tuyaronka i Burundi. Hanyuma rero uwo mudamu twahora tumwizeye, amafaranga twayarungika naho yateba yashika. Rero muri uku kwezi kwa kabiri
twararungitse amafaranga turi abantu benshi 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 rero Yitwa nde? turungitse amafaranga Yitwa nde uwo mudamu? yitwa Rusi ni umurundikazi Rusi niba unashaka n'ifoto yiwe ndayikurungikira ari hehe? ari ngaha muri Saudi Arabia turi kumwe Akora iki? nawe nyene ni umudamu akora muri ibi vyabo nyene akorera abarabu nk'uko iwacu None mwamushije ko amafaranga gute kandi nawe akora nk'ivyo mukora? urumva we Eh, afise abo bakorana eh, asanzwe akora iyo business yo kurungika amafaranga mu Burundi. ari Eh, okay, mwabigenza gute? Sawa, duga kwijambo muri uko mwabigenza ido nido. twabigenza wewe ukwezi kwawe kugeze guhembwa waca umwandikira message yari yarakiriye mu groupe Ego, waca umubarira ati ndewe ngomba kurungika amahera agaca kurungika ikarite ego. Yo mu Burundi canke yo ngaho? iyo karite ayikurungikiye Yo, niyo ucuha umubosi wawe aca agenda muri banki agaca ayirungika ku mafaranga iyo karite aba yaguhaye umubosi wawe rero wowe rero umubosi wamaze kuguha iyo borudero uyirungikira wa mudamu wa mudamu kubera uba wamaze kumbwira ati jewe ngira ngo igitigiri c'amahera ya nimba ari igihumbi c'amafaranga y'ino nimba ari amajana icenda nimba ari amajana munani uba wamaze kubona muri groupe idorari ziri muri ayo mafaranga wowe urungitse hama no muri iyo groupe nyene yanarungika aho idorari rigeze rivunjwa wowe rero ugaca ubona amafaranga mu Burundi bazotegereza kuguha y'amarundi ushaka mu madorari yaguha mu idorari ushatse mu marundi bakaguha nyene ego. hama rero muri uku kwezi kwa kabiri kwaheze urabona ko ino turiyo turi abantu benshi bamucishije ko amafaranga turi abantu benshi rero mu kwezi kwa kabiri turungitse amafaranga turarindira kare hahora hahera iminsi ine canke itanu agaca akurungikira kode kode rero akurungikiye wewe hariho uwo bakorana wo mu Burundi waca umucamo ugaca umurungikiye iyo kode ugaca umubwira uti jewe amafaranga ashaka kuyanshirije kuri nimero ya konti canke nshaka kuyishira kuri rimikashi we vyavana n'ukungene ubishaka Ego, ukungene ushaka amafaranga yawe ko gushikira. rero uwo mugabo bakorana amafaranga ari muri weekend ubanza ukarindira mpaka ari rendi amafaranga yawe bakayashiraho Ego, ukwezi kwa kabiri twararungitse amafaranga isomene ya mbere irahera isomene igira kabiri irahera ugize uramurondera murungikiye message ntiyanasoma ugize uramutelefona yacakupa mu nyuma haheze desomene edmi niho rero kubera urwamo rw'abantu benshi baguma bamuremera bati none twe kubera iki twarungitse amafaranga ntimuduha amakode ntunatwitabe ntunatubwire ikibazo wowe waragize ni biki ego. mu nyuma niho yacandika acishije muri groupe acavuga ngo amafaranga ngo y'abagore n'abakobwa bari muri Arabia Saudite ngo yaribwe ngo yivye ngo umuntu bahora bakorana ngo yarabazungurutse umugabo ngo ni mwihangane bose ngo ariko arabitunganya ngo turiko turarondera uwo amafaranga ngo ntimushobora kuyahera reka turarindira aho ukwezi kwa kabiri kurahera nka jewe nari nararungitse itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri aragera rovenefu amaze kugera rovenefu rero niko guca yongera akarungika amawodiyo muri groupe ngo arumva yuko ngo abantu benshi baguma bamutangaza ngo bavuga ko ari gisuma
ngo amafaranga yanyu ngo turiko turayarondera ngo hariho n'abavuze ko bazondoka ngo bazogira iki ngo mwebwe ndabarekuriye ngo murakora ico mubona. Aho turabanza twihoza gatoyi. Rero hari umugore umwe yigeze rugika oji ngo jewe ngo natoye amafaranga y'uwitwa Rosette ngo y'emiliyo wisa ngo rero ngo ayo mafaranga unamaze kuyatora ngo bo baba babona ko amafaranga yabo ataraboneka ngo bariko barabitunganya. Ega tuguma twizigirwe nyene ukwezi kwa gatatu kuratanga. Ubu rero ukwezi kwa gatatu kugeze hagati niho rero inimero zose yahora akoresha yaciye aziheba, ya gurupe imwe abantu bose bacamwo buri muntu wese yabona aho idolari rigeze ukungere bimeze yose acaraboroka mpaka n'iyi saha ngo ubu yuguruje izindi gurupe n'inimero akoresha ukundi gushasha acagura izindi nimero shasha ngo tutahazi. Rero ikintu nagusaba ni iki? Mpora mbona tunganiriza abantu benshi ndabafasha kandi ibyo bafashijemo bikaronka inyishu. Rero n'ukuri nagomba udufashe kubera hariho benshi ata amatelefoni bafise n'abazifise nabo batazironkera umwanya wo kuzikoresha ngo barondere ubutabazi. Icambere urashobora kumpa nimero yiwe ya telefone kuko nubwo yahinduye urumva ko yugura indi groupe urashobora kumpa nimero yiwe ya telefone. Inimero yiwe ndaza kuyikurungikira umwanya n'umwanya n'ifoto ndayikurungikira yiwe. Nico kiri imbere. Ikindi kibazo ca kabiri urafise icemeza ko wamuhaye amafaranga? Ndagifise, mfise ikarata, mfise bordero y'ayo mafaranga ukungene ya konti bayaverishijeko, ama audio yaturungikira, ivyo vyose turabifise. Ivyo nivyo bintu tukeneye. Ikindi ca kabiri muri bangahe? Harimo nabo ntazi. Abuzi muri bangahe? Jewe abonzi ni 8. Abonzi urumva bafise amatelefone banciye ko barambarira ati wewe bimeze gute amafaranga wari wacishije amafaranga kuri Rusi ntinaje nuko nindi. Urashobora gukora igroupe muhuriramwo uko mwibwe? Ingorane nuko bose badahurira ku murongo rimwe. Ivyo pas importe, ibyo we ni gukora groupe gusa mugashiramwo uwibwe wese uro arose umwanya aha uronkeye akaja muri iyo groupe akumva audio mwarungitse akazumviriza yishura nawe akishura kumbure nanje mukayishiramwo. Okay, nzobigerageza ndabiko bikunda. Birakunda navyozwa n'iki? Zobegera ndabwira. Okay, wavuze ko yitwa nde? Yitwa Rusi. Rusi si izina ryonyine ariko? Rusi yitwa Rusi nawe ari muri Saudiya nyene? Nawe ari muri Saudiya nyene? Ego. None nta yindi nsobanuro atanze usibye kuvuga ko amafaranga yibwe? Nta yindi sobanuro gusa bamwe catubwiye yuko amafaranga yacu bazoyadusubiza umwanya rumwanya yego bisha amafaranga yanyu mwamuzokezwa kuyaronka kubera bamwe none amafaranga yacu tuyahebe kuko mu nyuma yagumye apfuka ngo none ngo reka ngo akarabandanya ngo muce mureka kuvuga amafaranga ngo ajya kuyakoteye ngo ni murungike ngo ubu n'imisi 3 ngo amafaranga amaze gushika. Rero rero canamubarirana ariko gusa ufise ubwenge bukora ukoresha rezo rema n'umuntu baraciye ku ntebe y'ishure vrema uwe amafaranga ya mbere urayaturungikira urayaduha umuntu ankoresha gereka ku yandi mafaranga. Rero amaze kubona ko bose bamwe bamubujije amahoro bamutelefonigira n'umurango ama message menshi niko rero kuca akoresha iyo systeme yo kuca akoresha izindi nimero nshasha.
none mwene mubwirana ku buryo ata muntu ushobora kumushishako amafaranga ko wumva ashakira izindi gurupe nizo nyene guhenda abantu ko arungika amafaranga mu Burundi kandi wumva mwebwe ayo mwamuhaye atashitse yababwiye ko yatakaye izo gurupe ubu ariko azikorera mwiki abandi reka nk'ibyo batabizi hariho kubera urabona kuva ico gihe amafaranga yacu apoteye gurupe yaciye aburo urana buri mukiriya wese yaciye amubroka nta muntu n'umwe yasubiye kuronka umugeni ashobora kurungika audio cyangwa ngo yandike message umuntu yarabirekuriwe yari wowe nyene yakereye wenyene ubuvuze yandika niwe ubuvuze ko mwese mwibwe ryari haheze igihe kingana iki kugira ngo nongere navyumve neza ni muri uku kwezi kwa kabiri ubu twinjiye mu kwa kane urumva ko ukwezi kuriko kurenze ni ukuvuga ngo twinjiye mu kwezi kwa kabiri kwa hagira kuri amezi abiri wowe nk'abo wibwa ngahe jewe nibwe amafaranga y'amareyare 800 mu madolari yarangahe mu marundi yaravunja ngahe dorare yari dorare 198 ico gihe idorari ryari rigeze ku idorari ijana ryari rigeze ku 505. Byumvikana ko wowe wibwe amafaranga rero arenga yababa mu miliyoni canke miliyoni dufate 10. Okay uwo n'abandi usanga bibwe nkayo nyene nta makuru ufise abandi ayo bagiye bibwa abandi hari abarungika y'amezi abiri hariho abo usanga ari aba ex nk'aba abantu bashasha barungika 800 abahora ino barungika 2,000 hari n'uwarungika 1,900 hari n'uwarungika 1,800 byavana nawe yakuyemo hariho abarungika y'amezi abiri 1,600 yego urumva n'amafaranga menshi cyane none amakuru mufise usivye ivyo mwumva yababwiye mwe mufise amakuru avuga ameze gute ko amafaranga yakoze iki yagiye kuko nivyo umuntu ashaka kubikorera ko akiyumvira icyo yakoresheje amafaranga canke icyo yabaye icyo twebwe yatubariye yatwikiye ifoto y'uwo muhungu wari Madina ngo ari we yivye ayo mafaranga yitwa nde ingene yabigenza nimba bakorana n'abagabo 5 canke 6 sinzi igitigiri kubera buri kwezi wasanga amakarata yahinduye amazina n'amanimero ya konti rero biboneka yuko muri abo bakorana baza barakurakuranwa ukungene amafaranga bayaperisa ku makonti yabo ukwezi bashize kuri umwe undi kwezi wadusanga bahinduye izina bashize bagwaye ikarata y'uwundi muntu numva byaboneka yuko baza barakurakurana ku makonti yabo ingene baza baracisha kwayo mafaranga ko bigoye ivyo bintu vyarigeze no kuba ku wundi muntu yitwa Ismail Rwigamba Batazira Hamza yivye amafaranga mwebwe nyene muri ngaho muri Arabia Saudite menshi cane gose nawe nyine ari ngaho yari ku ishuri hanyuma baramwizera akorana n'uwitwa Madina hanyuma biba amafaranga yabo kandi ubu barahevye izo systeme murakunda kuzibigwamo cane sinumva impamvu mudatora ubwenge bw'ukuntu mwoza murabikora kugira ngo mureke kuyibwa urabona majambo bakoresha ubwizigirwa kuko nabo batubwira ko yabizi kandi umaze kubona urungitse amafaranga rimwe kabiri agashima ushobora kwiyumvira nk'umunyuma bashobora kuyakwiba kandi n'igituma dukoresha ibintu by'amakarata ni kubera ducishe ku makonti yacu twashyize twuguruje mu Burundi
batuvunjira ku mafaranga y'igiciro make. Wowe nimba urungitse amafaranga y'amareyali amajana ushobora kuronka amajana 5 y'amahera y'amarundi canke amajana 6. no Ari naho nayo agashika. sindiko sindiko ndavyumva neza, urantunga. Uvuze ngo iyo mucishije kuri ziya konti mwasize mwuguruje baba ingaruka mbi niyihe? Kuko urabona ko leta yarabafashije mwebwe bashasha, ibugururira amakonti kugira ngo bibafashe. Bamwe bahora bibwa canke abazimiza amafaranga ntibongeye kuyazimiza. Kubera iki mutacisha kuri ziya konti none? Uvuze ko intambamyi ari yihe? Intambamyi ihari kubera tucishije ko amafaranga batuvunjira ku giciro c'amafaranga make abaho. Urungitse kwijana giri dolari bashaka kuvunjira kuri angahe y'amarundi? Hari naho urabona nk'ubu idolari rigeze ku majana 5 ushobora gusanga baguhaye amajana 350 canke amajana 3. Niyo mpamvu mudacisha ku mafaranga. Niyo mpamvu tutayacisha. Iyo mpamvu irumvikana, kandi murumva ko na leta bugiye hahombera, kuko ayo mafaranga yose yaba yaca kw'izo konti leta iba yunguka. Yaba nayo leta ukungeneye yabigira basi nimbi kw'isoko iyo oye y'abantuzeye y'abavunjayi basanzwe idolari bashobora kurituvunjira basi nko ku majana 470 canke amajana 480. Twebwe tuba twemera tukayacisha, ariko kubera batuvunjira ku mafaranga make abaho ugasanga ubundi nta n'ibihumbi amajana 6 canke 7 ushoboye kuronka. Natwe twasize imiryango, dufise ibintu byinshi, amaproje umuntu aba ariko arakora kubera amafaranga yacu yaha muri ibi bihugu by'Abarabu tuyaronka twayaruhiye. Warushe ukadusanga rero amafaranga yawe nta n'ikintu yakuye mucishije kuri izo konti za leta. Birumvikana. Kano kantu n'akantu leta ikwiye kwiga, kuko leta irahahombera. Je narigeze gukora ikiganiro kw'ivyo bintu mvuga nereka leta uburyo yokora kugira ngo turonke amadevize, na leta ngira ihatura koyoko. Mugabo kubera ko amafaranga yataye agaciro kandi leta itabigomba ko igura nk'uko kuri marashinwa bagura, igura makeya kandi ugasanga birangiye ihomvye canke n'igihugu bahomvye. Bumwe ko muribwa kubera ko leta itavunjira neza. So reka amafaranga aboneka umuntu ntaba yirirwa arahangayika kugenza, ariko kubera baca badupfukama mu nda oya umuntu ubuzima wemera bacisha unyene agashika naho ntakunda. Kuko jewe ndazi hari umuntu yigeze kurungika amafaranga 2,000 by'amareyali, ego nta n'umuriyoni yaronse. nawe uravyumva ntayobora nyene kuyo bavunja ko ashaka kuronka miliyoni, urumva acaronka makeya. Umuriyoni yose yararize arasubira aravuga ati amezi 2 yaheze ndiko ndaruha, narinze amaburi basi tuma ndonka n'umuriyoni n'amajana. Yigeze anashika umuriyoni wibaza. None ntimushobora kurungika amafaranga? Umviriza, ntimushobora gufata amafaranga mwakoreye mukayashira kuri ziya konti ari $1, hanyuma nimwataha mukazoja kuyarotira ari $1? Nabyo bidahaki koresha tijya Western Union. Ndiko ndakubaza mwebwe hajya mu kuja mu kuva mu Burundi, izo konti babugururiye ni iz'amarundi ni iz'amadolari? Nibaza yuko ahanini hano ibideni baza ko ari nk'amadeni, ariko ugiye ntibashobora kuyaguha mu idolari. Oya, ariko nyumviriza niho ndakubaza, canke we nturi muri bashasha ntavyuzi? Vuga ati ntavyuzi. Muri bashasha Umaze igihe kingana iki ngaho? iramwiza umwaka.
okay, nimba uri muri bashasha ugira ukwize umwaka, wewe konte bakugururiye nshaka kumenya ni y'amarundi ni y'amadolari canke ntavyuzi, ivyo babwirizwa kuba ubizi. Bayikugururiye gute? Ni wayigururiye? Niba mbwira uko wayuguriye ndumva ko ari y'amadolari canke ari y'amarundi, kuko iy'amadolari bayugurura mu madolari, iy'amarundi bayugura mu marundi. ngena kuza muri banko kuri siège Mhm. mbwa bicanze cyose nibaza ko ari konte andorari asinda soma neza ngo ndabe inhoze iraho Wayuguruje wa- wayuguruje gute? Mbarira, wayuguruje watanze amafaranga y'amadolari canke amarundi? oya jewe nta mafaranga utanga ari abantu bavuga ko nta mafaranga uri wowe ikintu usabwa identite ugasabwa ubu pasiporo n'umuvarizere wawe Nzovyibariza numve, kuko nitwasanga ikonte mwugurura ziba ari iz'amadolari mwoba musamara cane, kuko haba hariho mirimo yo kurungika kwayo mafaranga nyene y'amadolari, hanyuma muri iyo nyene hanyuma mukazoyatora mutashe canke umwavarizeri wawe akaja kurutira akaba ariwe yavunjisha. inyaba byakunda uko babona kugisha kwaho nyene naho muri banko ntibashobora kuguha mu dolari Ni kuvuga ko ayo makonti yanyu atari y'amadolari rero, kuko twese turazi. urashobora kugenda ukababwira yewe nshaka mu mpembo idolari ariko ntibayaguha None baguha mu idolari atari idolari, je nibaza ko ataba ari idolari uko biri kose, nimba bataguha idolari. Okay. rero umuntu ufite kuba agasohoza neza akaraba Okay, nzobaza ikintu kihari rero, ndashaka ko ucumpa inimero y'uwo muntu yabivye, hanyuma ndamuhamagare ndamubaze, natatwishyura neza kumbure dushobora kumushira hanze, hama kandi ivyo twaganiriye byose burya ngaha ndabifise. Inshuti zanje mwavyumvise rero, hari abantu batinya ko umuntu afata amajwi, ariko iyo uboneka atabaza je kugira ngo mbone ko ari umuseriye canke umuseriyeze ndamufata amajwi nyene, ariko mugo ushobora gupibliya ibintu twaganiriye n'umuntu tutavyumvikanye. Niyo mpamvu wumva mbaza umuntu uti none nagufasha amajwi, ugomba ndabitangaze cane. Iyo utinya uzi kubesha utari mukuri uvuga ngo oya ca ndabifuta, mugo wemeye ko ndabitangaza, hari igihe bidufasha twese bikaja hanze, uwo muntu uriko uravuga tukamushira hanze nyene ko ntaba yagize neza. Muri make rero nuko tubikora, ntidushobora gutangaza amajwi y'umuntu canke video y'umuntu tutabanje kumusaba uruhusha canke tutabanje kuvyumvikanako, nuko tubikora. Murakoze.